twebwe nk'abakenyezi ivyo bintu vyaduciye ivutu rwose, kumva abarongozi bafata ingingo yo gukorera amabi nk'ayo twumvise abakenyezi bose bapfungiwe muri iryo bohero bahogwa ko baba bashigikiye umuvukanyi Florian Irangabiye, bagaca babita ngo n'abicanyi. Abo bakenyezi bakaba ubu batarekuriwe kwivuza, naho bamwe bamwe twumva ngo bararemvye, bakaba batarekuriwe no kwigurira ivyo gufungura, bakaba kandi atawurekuriwe kwegera aho bari. Uhashitse agahanwa bimwe vy'uguhasha. Ivyo vyose biteye kubiri n'amategeko agenga abantu bose bapfunzwe, yemeza icambere na mbere ko abapfungwa aba ari bo bose bagomba gufatwa nka kiremwa muntu, agateka kabo kakubahirizwa. Birababaje rero kumva abarongozi b'ibohero bafungwa ikabita bicanyi ngo nuko bashigikiye umumenyeshamakuru Florian Irangabiye. Ntitwari bwanumve ico caha c'ubwicanyi mu vyo Florian apfungiwe. Ubu ntawe ukimenya ko haca imanza sentare canke haca imanza abajejwe amabohero. Ico ni ca kibazo c'uburongozi n'intwaro ibereye dukunda kuvuga ko kiri mu bihambaye. Harageze n'ukuri ko abarundi bamenya neza abatwara igihugu, bagafata ingingo, tukamenya abafata ingingo n'abajejwe kuzishira mu ngiro. Iyo bivanganye vyose biba nk'ibi, uwubangamiwe ntagira n'uwo yitura, kuko ntawuzi ubusumba uwundi, ntawuzi uwufata ingingo n'uwujejwe kubahiriza ingingo zafashwe. Umupfasoni Florian Irangabiye yararenganijwe, apfungiwe ubusa, yagirizwa ibitagira ivyemezo, akongera agafatwa kutariko hariya apfungiwe. Abakenyezi bapfunganywe nabo ngo nuko bagize impuhwe baca bitwa abicanyi. Ivyo bintu n'ukuri birasiga ubwenge, nta numwe avyumva. Ikindi, naho baba bapfunzwe ntibaciriwe urwo gupfa, nta rubanza rwo gupfa twumvise baciriwe. Aho hantu babohewe harafise amategeko mpuzamakungu n'ay'igihugu ahagenga. Muri ayo birazwi neza ko kizira kubankira kwivuza, ko kizira kubima ivyo kurya no kubankira kwigurira ivyo kurya, canke kwanka ko hagira umuntu n'umwe abegera. Abo bantu, abo bakenyezi biteye kubiri n'isonerwa ry'agateka ka zina muntu uwo ari we wese, naho yoba ari umupfungwa. Twebwe rero nk'umuhari n'amahoro, abakenyezi n'abigeme duharanira amahoro n'agateka ka zina muntu, turiyamirije ako kabi kabishe gakogwa n'abitwa ko bajejwe amabanga harimo n'abakenyezi. Abo bakenyezi batoye iryo banga ryo gushira hamwe no gushigikirana no kwiyamiriza ibitaroranye bikorwa mu gihugu aho bari. Aho kubakorera amabi, vyari bikwiye ko bumva akamo kabo kugira ngo abazimiye bazimuruke, kuko abo barongozi nibo bazimiye. Kurya nyene umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye adahengeshanya kwidogera ubutungane, vyari bikwiye ko abanyagihugu twese twomufasha tukaja turashira habona iyo nyifato mbi y'abajejwe ivyerekeye ubutungane n'agateka ka zina muntu, kuko n'ukuri birarenze. Ntitugahore ngo twinumire bene Burundi bariko barakorerwa amabi. Abakenyezi bo mw'ibohero rya Muyinga n'ivyabandanya gatoyi, hari abashobora kuhagwa bishwe n'ikigoyi, canke bishwe n'indwara, canke bishwe n'intuntu.
twizere ko bariko barabikora, bafise ababagaba ngo babankire konona, kandi hakagira ikiba ico ari cyo cose bazoheze bakibazwe. Mukenyezi wese ufise ijambo mu gihugu c'u Burundi, ibi bintu biriko bikoregwa abo bakenyezi bo mw'ibohero rya Muyinga birakuraba. Umurongozi wese ufise ico ujejwe mu butungane mu Burundi, ntutekereze ngo wihorerere ubona abo bakenyezi bariko barakoregwa ako kabi. Ni ibiterasoni n'akamaramaza, nta teka biha igihugu cacu, nta teka biha umuntu n'umwe afise ico ajejwe mu gihugu cacu.